Aston ugiye kuza mu Burundi n'umuntu ki? Igenekerezo rya 28 mbese mu kwezi kwa gatandatu uno mu Nyamerika abona ikari umunyamerika akunzwe mbise akumbuga mbwaniro ubona yuko yatanga igenekerezo ubona yuko igenekerezo 28 ubona yuko ariho yavuga yuko agiye gutembera mbese mu bihugu bya Afrika ariho yashira mbese gahunda y'ivyo yaho ivyo bihugu azozaracamwo aho yagiye ashiraho mbese n'u Burundi mbese yashize amadarapo ku rubuga rwiwe agaragaza yuko agiye mbese gutembera muri ivyo bihugu agashiraho mbese amadarapo ubona yuko ariho yanatanga urwo rugendo yaratanguriye mbese mu gihugu ca Ghana aha mbese arahatembera agenda tembera ibidasanzwe no umwe mu ba content creator cyangwa se mu bantu basanzwe bikorera ivyabo mbese bakagenda babinyuza mbise ku mbuga hwaniro ubona ko yamamaye mbese cyane guhera muri 2020 aho mbese uno mu Nyamerika ubona yuko ari umwe mu banyempano mbese bafise gukora imyitozo ngorora bumenyi ngorora mubiri no umwe yamamaye bivanye n'amavideo agenda acisha ku mbuga hwaniro aho keshi ubona yuko yaba ariko akora imyimenyerezo ngorora mubiri nkuko twagiye tubibabwira yagiye abikora keshi ubona yuko ari umwe yarafise impano yarafise indoto zo kuba umukinyi mbese rurangiranwa aho yarafise indoto zo kuba umukinyi nkuko vyama nkuko mwama mubona ba Lionel Messi cyangwa mukabona aba Ronaldo nawe iyo n'indoto yarafise kuva mu buto bwiwe ariko aho yagiye mbese akinira no mu mugwi serukira gihugu cyangwa muri equipe hariya muri Amerika ariko bikagenda vyanka bishi mbese bagatangura no kumuca intege niho yarambigwa mbese akabivamwo akabona yuko mbese aho ubona yuko yari ebivuyemwo atangura kwikorera ivyiwe mbese hamwe usanga nyene yacitse intege nkuko vyama vyagenze ni umwe mu bantu bamwe bashaka gutera imbere mbese aho yigera inama aho mbese uko yarafise mbese inyuma ya covid yuko iza numwe yarafise indoto mbese yo gukora ibigiye bitandukanye aho mbese yagiye mbese aba ajejwe kurinda umutekano wahajya bakorera gym cyangwa aho bakorera imyitozo ngorora mubiri mbese ako kazi kagiye kurangira muri kijya gihe ca clone ubona yuko ariho yafata umwanzuro ariga mbese araba mbe nike kintu mbese conteza imbere ariho yagenda aho nawe yagenda atangura mbese kwiga ayongera anakora imyitozo ngorora mubiri mbese akagendaho ayena anegisha n'abandi bagiye batandukanye nyuma rero ya covid yaho ize mbese bigenda nkuko arabura neza kubera ko abantu bose batava mu mazu arabura uwoza kumwigisha kugira ngo bigende niko yaza akwiha icyiyumviro cyo kuzarakora iyo myitozo ngorora mubiri mbese ayikorera kubusa mbese akazara postinga ku bantu akarazara postinga ku mbuga ziwe mbese ubona yuko byamuviriyemwo imigisha abona yuko abantu bagiye baramukurikirana cyane bivanye na gahunda yari yarapanze ku munsi wiwe gahunda yiwe yari yo kuvyuka saa 10 mbese agakora ukabona yuko ariko arisukura mbese mu byo yagiye abantu bakunda ubona yuko yagiye mbese yitaho ku mubiri agakora isura nyinshi agakora mbese isura kamera neza aho yagiye yoga mbese amazi avanze n'urubura mu isura yiwe harimo n'indimu ukabona yuko ari bimwe bigaragaza yuko akunda se gukora bimwe mubiye tuma abaho ameze neza cyane birimo n'imyitozo mbese gahunda yiwe iyo gahunda abantu bagenda bayikunda nkuko buri munsi akagenda akora video mbese abantu bakazikunda akagenda ashira mbese ku mbuga hwaniro ziwe icyo tubabwira numwe mu ba content creator cyangwa se mu bikorera ibyabo babishira ku mbuga hwaniro mbese ameze kuba ariwe amara
ubona yuko yinjiza amamiliyoni menshi kandi asanzwe afise n'ibigo bigiye bitandukanye. Mbese ubona yuko ari umuntu yikorera twiyo mugabo asanzwe ari n'umukire afise n'amakampani agiye atandukanye. Numwe rero ariko arazunguruka muri Afrika yose, aho ubona yuko mbese inyuma yo kuzana muri Afrika yatembereye mu gihugu mu Buhinde, mbese ahasanga umuntu mbese yagiye amwigana cyangwa se uwo yitwa Indian Aston Hall, umwe yagaragaye nawe akora imyitozo mbese yigana cyangwa se akora challenge mu kinyamazuru cyangwa se mu Cyongereza. Challenge ubona yuko yasubiramo imyitozo, yasubiramo gukora amavideo nk'uwo Aston Hall w'umunyamerika yakora. Ubona yuko n'uwo Aston Hall yagera muri ico gihugu agiye kuhatemberera, mbese ahura n'uwo yitwa Indian Aston Hall, maze bagirana ibihe byiza. Ubona yuko uno mugabo ari umugabo mbese ubona yuko afise urukundo kandi afise imyemerere mbese y'ubukirisu cyangwa se yemera yuko Yesu ari umwami n'umukiza. Ubona yuko hariya yagiye agenda mbese mu mitungo imwe yiwe agenda agabira abantu, mbese mu kwicisha bugufi no kuba agororokera Imana, anongera yigisha abantu yuko ibi byose tubona ngaha ku isi tuzobisiga ku isi. Ati niyo mpamvu naho ari umukire bimwe bimusanga nk'amamodoka azinge za Ferrari za Range Rover agenda zigabira abantu bagiye batandukanye. Niho rero yashika no muri ico gihugu maze agabira uwo Indian Aston Hall. Ubona yuko yamugabiye imodoka nziza cyane mbese imufasha gukora iyo myitozo ngorora mubiri nk'uko yawe nawe abikora kubiciye ku mbuga hwaniro. Mbese ubona yuko yamugabiye imodoka nziza cyane. Ubona yuko ari Aston Hall yabashije kuba agenda n'ubundi akora ama challenge. Niho kubweho Nyarwanda ariwe Kagarara cyangwa se ubu asigaye yitwa nawe Aston Hall Smoro. Ubona yuko asanzwe afise ubumuga cyangwa se bajya bitwa ibikuri. Ubona yuko ari nawe yakoze ama challenge amaze kumva yuko uwo Aston Hall agiye kuza mbese kuzunguruka muri Afrika, ariho yakora challenge asubiramo zijya challenge yuko mukeshe muramuzi uno Aston Hall numwe usanga akora challenge. Ubona yuko asirikana amamodoka, asirika mbese n'indege, aterura ivyuma nkuko twagiye turabibwira. Nuko uwo Kagarara nawe yagiye yigana muri izo challenge nkuko uyu Muhinde yabikoze, maze ahabwa ubushimwe bugiye butandukanye harimo n'imodoka. Ubwo Kagarara nawe yarakoze maze izo challenge cyangwa se asubiramwo uko Aston Hall yagiye abikora, maze ahabwa akayo mbese uwo Aston Hall Small cyangwa risu ariwe Kagarara. Niho yakore izo challenge akurikiranwa n'abantu benshi yaba kuri Instagram cyangwa se Facebook. Ubona yuko yagiye akundwa n'abantu benshi bakunda izo video yasubiyemo. Ubona yuko yisabira yuko yobonana na Aston Hall nawe ubona yuko yagiye arayikinga ayo mavideo ya Kagarara, mbese bimugwiramwo kugira umugisha uwo Aston Hall amuha umubonano mbese uwo guhurira muri Ghana. Ubona yuko bahuriye muri Ghana uwo Aston Hall cyangwa se uwo Kagarara. Ubona yuko bagiranye ibihe byiza, maze uko Aston Hall mu bihugu yari yasizemwo yuko azotemberera mbese idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ntiryarimo, ariko biciye kuri wo Aston Hall muto cyangwa se Aston Hall Small ariwe Kagarara byagiye kurangira. ubu Aston Hall mbese agiye kwemerera yuko Kagarara bagiye gutemberana mu Rwanda. Ubona yuko ari ibintu byiza cyane bagiye bagirana. Ubona yuko ari umwe Aston Hall ari umwe yicisha bugufi kandi akundana. Ubona yuko mbese byagiye kugaragara nuko aje mu gihugu cy'u Rwanda mbese bakorana ibigiye bitandukanye nkuko araba content creator bagenda bakora ama video agiye atandukanye guys. Ubona yuko ari ibintu byagiye bishimisha benshi. Ubona yuko mu miseze ariho uno
Aston Hall yagabira imodoka kagarara canke se ari we Aston Hall small. Ubona yuko ari imodoka nziza cyane igurwa ama miliyoni menshi, agira ko namuha nibahasha mbese y'ibihumbi 5 by'idolari. Mbese ubona yuko ari amahera menshi cyane, uyakubye mu marundi ni nk'imiliyoni miliyoni 30 cyangwa ubona yuko ari amafaranga arenze cyane, ubona yuko ari amafaranga menshi cyane. Ni bimwe uvuga ati burya kora cyane cyangwa se witeho no gusenga, ukora ibyo ukora ubikunze kandi wamizi ko ati ntako nakumwe bitokunda. Ni Aston Hall nawe agiye kuza rero ngaha mu Burundi nkuko yabigaragaje kwiyo tarifu cyangwa se kwiyo order yari yatanze yuko agiye mu bihugu agiye gutemberamo no kubona harimo n'igihugu cy'u Burundi yari yabashije gushira ko darapo yacu. Ni ubona yuko arakajyo keza rero kuba content creator maze bamaze kuba bitegura, aho ubona nangaha mu Burundi hariho aba content creator chance abayisanzwe bikorera nyene imirimo yiwa bagashira ku mbuga hwaniro. Ubona harimo nka Loic wa Anita nkuko asanzwe akoresha ari zina akoresha ku mbuga hwaniro. Ubona yuko yamaze nawe kuba asubiramwo mbese imwe mu myitozo agashira mbese ku mbuga nkuko ubona keshi akunda kuba Aston Hall yirukanka n'amamodoka, mbese ukabona yuko akora imyitozo myinshi akashiraho n'ijya gahunda y'umunsi wiwe buri saa 10 minota aba yabyutse, mbese akaba ari karitegura akaja muri gym nkuko nawe hari uwo Loic nawe yamusubiyemo, akaba n'uwo Aston Hall yamaze kuba avuga ati agenda kuri iyo ntuze kuri iyo video ya Loic mu Burundi wacu, akaba yarasizeho na avuga ati brothers gone, uvuga yuko atumwe bandi mwaragiye. Ubona yuko uno muhungu nawe biriko birakekwa neza akazobasha kuba aba ari mu rumwe cyagise mu bazotuma uno Aston Hall ashika ngaha mu Burundi wacu. Mbese ico nawe biraza ico no bibariza nuko mwitegure kumwakira nkuko yamaze kubishiramo bidahindutse, ashobora nawe gushika ngaha mu Burundi. Mbese nkagiye hagaragara n'ayandi mafoto agiye atandukanye, ubona yuko abarundi mbese bamwiteguranye gushika aha. Ico mwomenya nuko igihugu atembereyemwo ni gake avamwo adatanze impano. Byashoboka kuba nawe Loic agiye kuba ahabwa impano nkuko abandi bose yagiye ahura nka Indian Aston Hall yamugabira imodoka hariya, ukabona nakagarara mu Rwanda yagiye amugabira mbese imodoka mbese n'ubushimwe bugiye butandukanye. Ubona yuko nawe yari yavuze yuko agiye kuza mu Burundi, reka tumurindira nigishika. Ubona yuko ari umwe akunzwe cyane kandi umwe mu bakire bamaze kuba bubakizina mbese biciye hano muri izi mbuga, mbese agakundwa cyane n'umutima mwiza no kwicisha bugufi, kandi ubona yuko cyane afise n'imyemerere y'ubukirisu, akandi agashishikariza guhanura abantu anababwira yuko bakwiye gukundana. Mbese ibi byose tubona ngaha ku isi tuzobisigaho. Mwari kumwe ni Jimbi Mega Speaker Mr. Dabibuga cyangwa se umwere kumbe musesanguzi w'abasesanguzi icyamamare cy'ibyamamare gitwa abana. Ico twagenda tubabwiye nuko uno Aston Hall ubona yuko akunze cyane ku mbuga hwaniro. Ubona yuko kuri YouTube ubona yuko akurikiranwa mbese ni miliyoni 5 mbese n'ibihumbi 800 bamukurikirana kuri YouTube. Ubona yuko hariya kuri Facebook hari miliyoni 6 cyangwa se n'ibihumbi 400. Ubona yuko hariya kuri Instagram ari miliyoni 18 mbese n'ibihumbi 800. Ubona yuko ari umwe akunzwe cyane ku mbuga hwaniro, mbese gutembera mu gihugu cyo cyose. Ubona yuko biha ishusho mbese gushika kure ico gihugu kibasha gushika kure. Ubona yuko ari ibintu byiza cyane by'agaciro kumwakira ngaha mu Burundi, nuko abarundi mwese muzidukana niyo nka kumwakira cyangwa se mukamwereka urukundo nkuko bimaze kuba bigaragara yuko ari munyarukundo cyangwa se ubona yuko ari umuntu mwiza cyane. Ubona yuko hari kuri YouTube naho kuri TikTok plutôt akurikiranwa mbese ni miliyoni 7
n'amajana n'imiliyoni 7,200,000 ubona yuko ari ibintu byiza cyane. Gusa nitwogenda tutababwira yuko Layike ari umwe mu babashije kuba hamwe Aston Hall yoza mu Burundi nkuko yamaze kubigaragaza itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu hamwe yoramuka aje ngaha mu Burundi. Nuko Layike byamaze kuba bigaragara yuko uwo Aston Hall yamaze kuba ashiramwo like cyangwa se agashiramo commentaire kuri video yiwe yakoze amwigana, ubona yuko yari kariruka yoba ariwe nawe yoba abashije kuba ashikirwa. Reka tumwipurize ibihe byiza no kuza gusura Uburundi bwacu. Uburundi ni nyabagendwa, urukundo tuzomwereke turi bishi nkuko twama twabweretse n'abandi. Ni Aston Hall agiye kuza mu Burundi.